Hi, I am happy to be back in this wonderful lesson about silent letters. This is the second lesson about letters that we do not pronounce in English. Tugiye kubandanya n'iki cigwa, tugiye kubandanya n'indome tudasoma mu Congereza naho ziba zirimwo mw'ijambo tudasoma. Tugiye kubandanya iki n'igice ca kabiri, igice ca mbere ushobora kukiraba aha hejuru gato kirahari muri ibi vyigwa kuri iyi shene ya mwarimu Joseph. Hanyuma rikaba ari irya mbere uje kuri channel yacu, twogusaba ko wogira subscribe, hanyuma ukadusigira na comment ndetse ugaha na link abandi benshi kugira ngo tubandanye twiga ibi vyigwa turi benshi. Reka rero dutangure. Uno munsi tugiye guhera ku rudome J kuri L. Nizo ndome tugiye kwigako indome tudasoma mu Congereza. G is not pronounced if it comes after N. Urudome G mu Congereza ntiturusoma. Turiko turiga rules canke les règles canke amategeko y'Icongereza atuma hari indome tudusoma n'izo tudasoma bivanye n'ukuntu ijambo ryubatswe. Urudome G ntiturusoma iyo ruje imbere ya N. Mu yandi majambo N niyo ibiza inyuma y'urudome G. Iyo rero urudome G ruri imbere ya N ntiturusoma. Akarorero murabona iri jambo ngaha ni align. Align ni aligner canke gutondeka ibintu ku murongo canke gushira ibintu ku murongo. To align ngo ni to align, nta kibazo. Hanyuma iri ni jambo murabona turafise foreign. Murumva ko ngaha dusoma align, ntabwo dusoma ngo align, sinye ni ne, align. Aha naho tukavuga tuti foreign. Murumva ko iyi G tutayisoma. Foreign bisigura ni adjective isigura ikintu mvamahanga canke umuntu mvamahanga. Umuntu mvamahanga cyo tuvuga a foreigner ni umuntu mvamahanga. Foreign ni adjective. Birumvikana, ariko nkuko twama twabivuze mu Gifaransa niho bavuga ngo il n'y a pas de règle sans exception. Mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahonzi. Murabona ko dufise amajambo amwe atubahiriza iri tegeko ry'uko urudome G ruje imbere ya N, urwo rudome G tutarusoma. Akarorero turafise ngaha exception magnet. Murumva ko ngaha G ariko mu Congereza G turarusoma, tuvuga ngo magnet. Ntabwo dushobora kuvuga ngo manet ngo G ntiturusome, oya turarusoma tukavuga tuti magnet ni isumaku mu Kirundi. Mu Gifaransa bayita aimant. Isumaku tuita magnet mu Congereza. Hanyuma irindi jambo ni signature ni signature canke benshi bavuga ngo ni umukono. Mugabo bita umukono n'abanyenze mu Kirundi. Umukono, isinyo nkuko benshi babivuga, signature. Hanyuma GH, musi murabona ko handitse GH can also be pronounced like an F. Urudome G na H turashobora kuzisoma nka fe. Izi ndome zibiri zikaba fe. Akarorero laugh ni gutwenga. Turafise draft. Iri jambo murabona ko ryandikwa riragoye gusoma, hari benshi barisoma nabi, ariko iri turisoma draft. Iri jambo rifise insiguro nyinshi cyane. Insiguro ya mbere, draft ni rujya rukino abantu bamwe bakunda gukina bita ngo ni idame. Urukino bita idame, abakunda nkino murabizi, urukino bita idame ubwoko bw'urubugu, ni nk'urubugu baguta idame. Hama draft kandi irashobora kuba spelling ya brouillon, ariko yo draft isigura brouillon ntibayandika gutya, ariko n'iri jambo naryo rirashobora gusigura brouillon naho riba ryanditse gutya kuko naco nyene gisomwa kumwe. Rero iri jambo rirafise n'izindi siguro nyinshi sizo gusa. Hama turafise ijambo rivuga ngo tough. Adusoma tough ni ikintu kigoye, difficile. Mu Congereza tuvuga ngo hard.
ikintu kigumye kigoye. Iyo ubajije ikibazo kigoye bashobora kuvuga bati you have asked a tough question. You have asked a tough question. Ni ukuvuga wabajije ikibazo kigoye. Ngira birumvikana, reka tubandanye. H is usually silent after a W. H is usually silent after a W. Urudome H ruje inyuma, urudome H ruje inyuma ya W ntiturusoma. Urwo rudome H ruca ruba miwe. Donc cette lettre est muette iyo ije imbere inyuma ya H ya W. Akarorero why, what, when. Why, what, when. Mumva ko urudome H rusoma kubera iki kwaje inyuma ya W. Exception who, anaho murumva iyi W niyo tudasoma. Who, murumva ko W tuyisoma, dusoma gusa H. Who na whoever. Whoever mu gifaransa ni n'importe qui, uwo ari we wese, whoever. Who bisigura inde. He, hama tubandanye. H is also silent at the beginning of many words. H is also silent at the beginning of many words. Urudome H dushobora kutarusoma iyo rutanguriye amajambo menshi mu Congereza. Uburorero ngubu aha tuvuga hour, ntabwo tuvuga ngo hour. No, ni hour bisigura isaha, l'heure. Naho ni honest bisigura honnête, cyangwa umuntu avugisha ukuri, umunyakuri, honest. Hanyuma hano turafise honor bisigura honor, icubahiro. Honor. Hama turabe exceptions turafise happy, murabona ko H turayisoma. Happy turafise hello naho nyene murumva ko H turayisoma. Turafise hide bisigura kunyegeza, hide. Turafise kandi na him, iri jambo dusoma him bisigura ni imne ni ururirimbo ruhayagiza Imana cyangwa ruhayagiza igihugu, bivana n'ubwoko bw'indirimbo. Ni imne mu gifaransa. Mu Cyongereza tuvuga ngo himne, ururirimbo ruhayagiza igihugu, himne nationale. Mugabo kaniniya kuri himne nationale dukunda gukoresha akajambo twita ngo anthem, national anthem. Kenshi him ni ururirimbo ruhayagiza, kenshi ni ku Mana, indirimbo zihayagiza Imana zo twita hymns. Kuri ururirimbo ruhayagiza igihugu kenshi tuvuga anthem, tuvuga tuti national anthem. Tubandanye amusi gatoyi. K is silent when it is before N at the beginning of a word. Urudome K ntiturusoma igihe ruje imbere ya N. Reka turabe ngaha mu burorero. Night, hadusoma ngo night ni ubwoko bw'abasirikare mu ngwano za kera. Abasirikare b'intware ari abasoda bita aba knights bari abasirikare mu ijambo rimwe. Iyo tuvuze night twumva abasirikare. Hama knife mwese murakizi. Knife isigura imbugita ariko atari inkota tuvuga a sword. Knife ni imbugita isanzwe. Hanyuma turafise ijambo knowledge isigura ubumenyi. Mu gifaransa tuvuga ngo connaissance, knowledge. Ngira kirumvikana cyane. Hama ijambo night nkuko nayimeje kubibabwira risigura ni umusoda, n'abasoda ba kera ku bami niho bakoresha abasoda bita aba knights. Hanyuma tuje ku rudome L is not usually pronounced after A, O or U. Urudome L
ntiturusoma igihe ruje inyuma ya a canke ya o canke ya u. Akarorero calf, calf, calf gisigura emvo canke inyana y'inka, inyana y'inka tuyita calf, calf. Hama turafise n'ijambo should. Murumva ko iyi ere ntituyisoma, tuvuga calf, calf. Ijambo ca turirandira mu kurisoma calf canke should, should, should. Ntabwo tuvuga ngo shurudu, oya, ntituvuga ngo shurudu, ni should. I should go, should, calf. Hama york, york, york n'andi majambo. York gisigura iki? York ni jaune d'œuf. Jaune d'œuf ni iyo irigi ugomba kurifungura, hariho parti y'indani, hari agace k'indani gasa n'umuhondo, niko twita york mu Congereza. York ni kariya gace gasa n'umuhondo. Hariho benshi bavuga ngo ni corps jaune, corps jaune ni kariya gace katera k'indani mw'irigi indani gasa n'umuhondo. Ego, I think that it's understandable. Thank you very much, and let's meet in the next lesson.